mu gihugu cy'u Burundi ukunda uwuhe mukinyi wa Burundi mukinyi wa filime nkunda Estime I can say Libert kuko dukina filime scene iri mu Congereza it will be great mwotabura kabisa ariko siko ngarusha abandi nibanga ngoma ndababwira genda umenya ko kabanga n'abandi babonere nibanga ngoma ndababwira basha akuna kavuga nahura basha team yacu very soon you're gonna see some pure talent and I hope you will be great to hear that Burundi uri umwaka we hope to boost our country in another level burya tubayeho muri bwa buzima busanzwe ariko twizera mu mpano zacu tuba tumeze nk'inyoni ivyuka mu gatondo iguruka ija mu kirere itazi idafise icyizere yuko iza gushira ikintu. This is Flash TV. We shine to progress. Hello, hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Aho muri hose ku mpande zine z'isi zera yuko muba mukomeje kugira ibihe byiza nkuko tubyifuza. Hari abantu baba badukurikiye ubuzima butariko buratwara neza, bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda namwe ejo Imana izobibuka bigende neza. Burya ngo nta uhora babaye, ibihe byiza biraza ahari umubabaro haza umunezero, ahari amarira hakuzura akamwemwe kongera agatwenga. Of course irijwi nk'iri ni ry'umuhungu wanyu yitwa Dikuriyo Leonce de son of God Dr. Vlog. Diko ndi kumwe n'umusore wanje abahereza amasana mutabona handi hano na hamwe for sure yitwa Lens Keys 257 nkuko nabivuze, imwe mu ma televiziyo ibahereza ibintu mutabona handi hano na hamwe, cyane tukakira ingabire zitandukanye zabi zageze kure n'izitarahagera kugira turabe ko twabandanya kugereka itafari kurindi babwenge nakiriye abasore babiri niko ndabarabira muri kamera, umwe nkabona ari black umwe sinzi umuntu yavuze ngo orange nande ngo ni nko kubona ngo ni nko kubona amacupa abiri rimwe ari orange irindi ariko ntavyo mve nabi. His black is beautiful. Undi ruhande hari umusore kabisa akantu kakayobe n'iki kandabareka bidondore badahava bagira ngo ndi muri babandi shobora kuma mvuga uko bakumva menga nakunzemo umwe bakanyambika ikoti ntigera namburana nasezere mu buzima duhera iburyo bwanjye. Okay, merci beaucoup. Yeah. Mazina nitwa Kevin 14. Kevin 14 14. Hey. Kubera iki mbisa bintera ubwo kubera iki 14? Yeah, 14 ni izina ry'iwanje. Benshi bari bazango niryo nihaye. Iryo zina nahawe n'abavyeyi 14. Ive niko usanzwe witwa nyene mu buzima. Jena nibajije ngo nitwa tuntu nyene usanga umuntu yitazira, usanga umuntu yitwa King J, basaba urabona ko mabino bintu twitazira bikakomera. Murabajije umuvyeyi impamvu yashize kwa ako kantu? Yes, I know the reason. Yeah. Izina ryari bifise grand-père wanje yitwa 14. Yitwa 14 nawe. Nuvuga ko ari heritage nige nahawe. Yes. Jena navyo bizera bacu umusore nka bino bintu aba yariyise bivaye. Ndizera n'umwana w'iwanje. Amazina afite abana b'iwanje bose. Azohera kanuka 14 must be there. Akabayirwa nka Queen 14. Wava bibaza ngo ni nk'umwami kazogera 14 no kuba ko uzobishira bose 14 n'izina rya family nk'akazi nk'akaye kazi nutegekanya nk'Imana yakubwiye ubuno kavyara nk'umwana w'umukobwa tushirako 14 twumve ko bijanye ashobora kuvuga nka Queen 14. Queen se ko ari uri kuraraba azananye abaherekeje vuga nk'akazi no kwita umwana wawe w'umukobwa tushirako 14 twumve. Let me think. Yahe mazina agezweho basha mwino misi. Amora ni cyake uvuga ngo Amora. Amora no, hapana Amora. Ni cyake. Kenta 14. Maybe. Biracana 14. Rega nitacebe kurundi ruhande hari Man of Black muri Black kabisa musaza witwa gute? Joachim Anthony.
ariko benshi banzi kuri Achari ya Chanaki. Chalia Chanaki. Swahili ni chara kwa Chalia Mm. hari ibintu je nkunda Fata Achari ya Chanaki. babira bimabati nkene bisigora Achari ya Chanaki. yeah Nanje yajukunye. yajukonye bako weretswe cyangwa kugira ribeho warapfugishijwe haba ikintu kimeze nk'uko bo yaje nye numvise nye nugiyita Achari ya Chanaki ya nego icyo kintu byanka byakunda Kevin umva ko cyo bagifise insigo ikomeye cyane kuko Achari ya Chanaki insiguro yacu unuvuga ko ni nk'umuhizi mu majambo make umuhizi Achari ya Chanaki kuvuga ngo ni umuntu atananigwa ma focusing aguma yiruka aguma umuntu adacika intege Achari ya Chanaki kwari wanse kugitubwira kandi ubizi canke uvuze uwo icuri wewe ntabwo uvuze isiguro y'iryo zina ndakubwiye insiguro y'izina ariko nyine n'icondi urabye izina neza neza witwa irahura n'icuri yego n'icondi uca intege biragoye cyane ahubwo jewe ntera intege abandi abacitse intege n'icyo ndabatera intege yego kizazi sana so kubana batabamenye mugabo babizi Jackie kinakira abantu baba bari muri movies canke bafite ico bapfana na filme bitavuze ariko n'abanyamuziki yuko tubakira nibaza yuko Joachim kuri bike yasanzwe nzi uri mu direct niko kuri yego director wa film ushobora kufisa na film no munsi waba uri kuri directinga iri hano hanze canke irenga imwe ziriko zirarabwa umusore muri kumwe ariko niwe tutamenyereye cyane nuko menga namwe yarabuswa hantu ari character bari iki mu buzima busanzwe nkora byinshi ariko reka mvuge kuri secteur ya film afise CV itari ngufi muri movie ndi kumwe na nyakubahwa ngaho umwanditsi wanje tumaze gukorana ibikorwa bitari bike kandi wongeza akazi gatoya nawe ntuvuge nk'abakobwa yes tumaze gukora ibikorwa bitari bike okay kandi byinshi biri imbere yes ari movie turiko turasohora turiko turakina yitwa Amour c'est quoi l'amour urukundo ni iki yes iri kuvuga ngo major film ni film abantu benshi bamaze imbisi babona banibagije ko byinshi kabisa barabye na title umwanditsi ni Joachim nye yes umwanditsi ni Joachim hari ukuntu kandi uri kurakinamo uri mu ba main actors yes monsieur canke ni wowe mukuru bari mwabwo ni uri kuraboneka mo cyane ndi mu ba main actors gusa turi benshi turi nka batatu batari bane uri kuravyumva gute rero kugenda n'umuntu nka Joachim ko turaza kumugara ko cyane umwe mu basore bariko barana novuga bakanga abantu muri industry no mu dukoresha ijambo ko no kuvuga ngo no mu peti ameze nk'umuntu ari karakanga abantu ashobora kuba ari umwanditsi mwiza kuba uri kumwe n'uno musore no musi kuko mbona menga ashobora kuba ari we mu director wawe agufasha kwandika niki uri kurabibona gute muri kariya kugendana n'umuntu hari tafari ubona biza kugushirira ko mu rugendo watanguye merci burya nuvuga ikintu kimwe reka ndavyite nk'amahirwe ni n'icubahiro gikomeye kuba tumufise gusa nawe nyene n'icubahiro gikomeye kuba dufise kuko turakorana arafise some ideas akazizana natwe tukazambika umubiri tumaze gukorana ibikorwa byinshi hariho filime yitwa ishusho y'umukobwa hariho ishusho y'umukobwa ari mu mwayiko yes hariho isezerano ryawe bien sûr kandi baranakazi so ndibaza ni umuntu afise pure talent umuntu afise akazoza kameze neza cyo kimwe na twebwe all we need is your support ndanezeye cyane kumva yuko abantu bakina amafilme gerageza kubakurikirana nizere neza yuko imbere nasubiyemo imbere Ivyo bakumye ni kwari bwaho kandi nk'ubu rero je ndiko ndabona menga ke ushobora kubura umunyabwenge nkara kugira afisa akantu ubwenge rafise ubwenge ufise ubumenyi bwinshi bon hajya wiga cyangwa narahejeje humanité narahejeje université uze muri system y'icyongereza uze system y'icyongereza yes nizi icyongereza yes but ndababwira ikintu kimwe muri career turimo ya movie entertainment ngamo
nibanga ngoma ndababwira genda umenya ako kabanga n'abandi babonere nibanga ngoma ndababwira basha yeah akuna kavuga nahuramye basha team yacu very soon you're gonna see some pure talent and I hope you will be great to hear that and I hope Joachim azavuga umusigurira Wagi uravuga mu cyongereza amajo kimasiko ya message wa dutange nikasigura konye ego nacyose Wagi uri kubera ikubwiye ladies and gentlemen kweri kubwiye Joachim kweri kutogisigura nka wewe ndi inyuma ya kamera ariko barambona barakumva kandi ntabwo nshobora kuba ntakaze cyane mu rugo rurimo ukibona ko jewe nkazi ariko nawe bisigwe nibyo reka tubandanye bon tumeze ari script ngeze kuvuga tumeze nk'amazi y'uruzi agenda kurikira icerekezo ariko icerekezo cyanyacyo burya ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ariko uburundi uri umwaka we have to boost our country in another level and it's possible nako ntakushobora gusigura nakumvise vraiment yaragize ati tugiye gufata igihugu cyacu no bana gufata usiguraze ntushuvuga ubuko nyene ico natahuye basi tugiye guterura igihugu cyacu kwindi ntera kigere cyarare mu makungu kwindi ntera kwindi ntambwe yara ni kirundi kwindi ntambwe kwindi iyindi shusho okay kumenga hoba harimo akantu gasa no kwiyemera urazi ndabubwire utekeye iki buri mwebwe mugiye gukora kiza kurenga ibyo abandi bariko barakora kuko abandi bariko barakora mbambona menga ahantu uri urafocusinga cyane nta naho baragera mu gihe mwebwe ubona bitaba upcoming niyo basuzuguranye urabona muza kubifashwa hamwe n'iki mutekeye iki gituma for example nka filime yanyiza kurenga ibihugu bibiri ubwo hoba no muri Burkina Faso bayimenye ndamufasha industry ya ndamufashe gato diko Bana na Yesu azanga ha ku isi abenshi baramusuzuguye babona kumenga ntacamaze ariko hajya anye Yesu yaratekeye ibanga rikomeye cyane muri we hari ikintu kiremeye cyane Yesu cyari muri we ariko abamubona bamubona nk'umupcoming nkuko abivuze ariko indani muri Yesu hari ikintu gikomeye cyane rero ntibyamubuza kwiyita Imana kubera ko ntibyamubuza kwiyita Imana nubwo abantu babona ko ari hasi ariko muri kwera ko yarazi kimurimo byaba ngombwa ko abiyereka icyari cyo mugabo abantu ntibabibona dushobora no kubivuga ntibabitahure ariko nuko tuzibanga tekeye mu gusa no wovuga ati nimba batireko banavyumva nibarindire ibikorwa byivugira sibyo nivyo c'est bon gusa nyine bitavuze ngo n'abandi ntibari ko barakora gusa n'abandi barabizi vraiment barazi gukora kuko ndakwirikana amafilime y'abarundi barabizi habwo nyene reka tuce turaguma kuri we gatoya nk'umu director umwanditsi byanka byakunda uwo muntu nutegeza kuba tekeye ubumenyi sivyo hari nk'ibintu ubona biriko birakogwa bisa n'amakosa muri no industry nka we ubwawe ubona yuko mukwiye gukosora nk'umugwi mwaje mwumva yuko mufise vision igera kure cyane urabona muri ubuzima turimo bwa filme je novuga ko buri muntu wese arashobora gukora ikintu nubwo cyo bakiyemo ikosa akakibonamwo ubumenyi ariko ibintu byose ibonwa n'abantu sinzi kuri kurantahuga ibonwa n'abantu rero sinoca njija ngo hari ibyo bari barakora by'amakosa kuko nanje nshobora gukora ico nitwa ciza ugasanga no bakijijemo amakosa bakibonyemo amakosa rero sinoca mvuga ngo bari ariko Joachim buya hari ikintu bita ukuri rusange kiraba avuga karorero nimba nko muri filime dufate nko mu bijanye na technique nimba na karorero ntabwo ndi macuwa cyane muri ibyo bintu ariko dufate ko abaho pla zitanu zo gufata nk'umuntu ari character ntabwo woca wizanira ya gatandatu idasanzwe izwi guca uvuga ngo abantu nimba abana ikunze niki ngo biremewe kandi ukuri kuzwi ariko pla ziba hari zitanu ukumvije kintu cyase kuvuga ngo nimba amakosa hari yoba hari koko nawe ukoze n'ikintu ciza
abantu barabona nyine yuko ari ciza nubwo nyene harangwa abantu bataba bafise ubumenyi ikintu agapfa kucemera uko ariko abahinga bo baba babonye kino kintu ni ciza canke ntabwo ari ciza so mwavuze kuri ishusho y'umukobwa vine nibuka yanavugishije abantu benshi Dani yaraje hana nidoga ni igikorwa muri mwakoreye Dani nidoga yuko banayimutwaye niki sinzi ubumenga ariko nabonye yaratangiye kugaruka ko igaruka ko murakora ni amusekwa canke ni sekwala mu sekwala mu nibyo bikorwa bibiri mu maze gukora canke n'ibindi byinshi biri nyuma hari ibindi byinshi turiko turakora kuko uretse na mvye filime ishusho y'umukobwa bakoze saison 1 Adani turakora saison 2 muri Major TV yego amusanzwe mukorera muri Major TV yego Major niyo timu yanyu ahubwo niyo ntuvye niyo akazi cyangwa ibintu bakorerako aho timu ni the tenors sorry the tenors yeah sigura the tenors team ni 10 muri twebwe ni tenors team 10 muri twebwe ni 10 nyene canke nakazi twatanguye turi 10 ariko unye arabatuvuyemwo barasohoka baja mu bindi bihugu rero dusigaye nuko ko tusigaye turi nka batandatu n'abandi nyine tugomba kuzana kugira ngo dukwize itigiriya y'abakobwa bangahe hari abakobwa babiri umwe yaratuvuyemo ni babiri ni umwe yaratuvuyemo izo twengura yaragiye umwe yaducitse yagiye mu wundi mu guca nk'yarabihevye gukira yumva yatubwiye yagiye atana dusezeye ntituramenya rero ko yagiye niyo gito yatumvuga ko yaducitse nga twizere ko azogaruka cyo cyizere mutamaje impamvu mbuze abakobwa ise nibaza ikibazo ati ho bari akamaro kuko umuntu afise umugwi kina film ugasanga harimo n'abakobwa kobwa n'amashurwe ni bashariza amafilme ayo filme buze umukobwa batagira hamwe arone mbabaza kwirabira inkuru gusa ngo niba irabe shugwe ko nk'ishusho gusa nk'ishusho y'umukobwa nivyo nakunda mwamvuze ngo n'umukobwa niho akombe nibaza umuntu ntamuntu yako nika kamufi kwera ta mukobwa arimo kandi kagahiti ta mukobwa urigera ubona filme basi wewe ibaho atamukobwa arimo ture bimwe mwavuga mushobora gucreate mugakurikira abandi batari bwako atwa nta tegeko yari kwisi rivuga ngo filme itegerezwa kujamwo ibitsina byose avec yo création cyitwa inkuru y'umubabaro akabibi akana ko ndakabibiye mushaka munansorore nze mukore filme itari mu mwigeme cyitwa inkuru y'umubabaro ngo nivyoko niwo kwagitinga ufise akamwemwe utabona mu ruhande bashiki bawe no urazi ndakubwire muri rusange nka filme movie turetse amakomedi ko komedi irashobora gukina ari abahungu babiri cyangwa batatu gusa bagaheza ariko movie nka movie ndibaza ego turifuza gukora bitandukanye n'abandi ujya nimba wifuza gushika kure utegerezwa gukora ikintu gitandukanye uzana kandi kanovera muri industry ariko no mu kuzana ko kanovera hariyo amanorme ategerezwa kuba appliqué turetse ino mu Burundi ku isi yose muri rusange ibaza nta filme kwije amategeko y'uburango meme n'amafilme y'amavampire turatubona ariko ndivira babitwa barambo baja kurasa mu ishamba ni ariko umukobwa yararimo ariko ndivira ngo nkeka nko muzingwaro ngo abakobwa nubwo boburamo ngo byoshoboka sanga ahubwo baba bariyo ari na benshi so Joachim burya rero nta muntu yivuga iyo kashije mbonye abantu babiri bari kumwe ntabwo ce n'est pas un fait de hasard sinefata nk'ibintu biba birahuko gusa umuntu yitwa Keve ni umwe mu bakinyi bariko barakora kandi abana yuko sore fusho akiri muto biri kuri amuraba nk'umu director nk'umwandisi mubona mwiki canke kazoza kiwukabona gute wari ikindi kintu atekeye woratira abantu kirenze kumwe yasa no wivuga ati batwitege ego afite uretse nico umupeti je nkimubona ariko je twarahuye maze guhura ndamukoresha maze kumukoresha mugabo ndabona nyene ko umupeti afise impano idasanzwe uretse n'ivyo wonye n'umupeti ubona ko ari charactinga acting ibitandukanye n'abandi bantu ego afise acting yisangije ari ukuntu afise acting
imeze ukuntu ariko ndamubwira ati peti iyi mpano yawe kandayirere amaze kunyemerera ndayifashe ngaha ni impano mve mbona uko iri kiravyara umusaruro kuko imbere ejo canke hirya y'ejo umupetazo wageze ku rundi rugezo rukomeye cyane kuko arabizi vraiment kuko ni impano yamuhezagije indimi zitandukanye kuko n'umuntu nshobora kuvuga ati ndamwandikiye igiswahili wangu nani nkavuga ati we peke yangu uzokina igiswahili gusa ariko yose igifaransa ni TikTok nukuvuga ngo ni indimi zose nukuvuga ngo afise impano impande zose urabona nuvuga ko afise kazoza kadasanzwe muri filme vraiment uri kuramuraba n'uburyo acting urabona ati uyu mwana nukuvuga nimba niko navyumva umusore nta nico mutangira ejo nubwo hamagara za Hollywood za even Hollywood ashobora kwa acting kuko ururimi nibaza yuko rushobora kuba intambamye rimwe na rimwe mu bikorwa mvabwenge ndabesha yego hari ibyo nibaza mba ndiko ndibeshera kuko navuze yuko bino simba ndanabizi cyane byitwa ururimi bishobora kuba intambamye mera nk'ukunganira mvuga ati nimba ashoboye ibyo bintu byose nk'ivyo kazoza kiwe bashobora kugira handi hantu mugani baza yuko hambavu y'ubumenyi rero burya barakubwira ngo umuntu biranasaba akantu gasa na discipline mu bintu ya discipline nayo ni ikindi kintu unashobora kuba afise ubumenyi mugabo adafisemo kandi kantu gasa no kumenya uko atwara ibintu basanga yangabire yiwe n'ubumenyi byose bimufite ikintu kijanye na education canke discipline keve ubumubona gute so umuntu ushobora guhamagara kwa cya uno musi nta mwanya afise canke ekakungora cyangwa se mu shooting yashavu ya ahabuye mu pekero icyo nabonye muri shooting ntanavuga shavu turi kuri tere ntanavuga abanyena n'ukwiwe sinzi nigeze no kumubaza ati none kubera ikiwe utabarikunga cyane cyane ivuriko arambwira ngo cyo nyishe yambwiye ngo mba ndiko ndamedita ukuntu nza gukina hore yanje cyo gituma dakunda kuko sinkunda kuba mu bantu rero nace mbona ko uyu muntu afise division yani afise division idasanzwe rero ni umwe mu bantu tagorana ego ariko nyine utavuga ko abandi bagorana riko ndamuvugira ku ruhande rwiwe ase kwiteranya n'abandi bana bo mu mugati wowe yagize akete wenyine uko menga twe ni no abandi bose vraiment afete abandi bose barabizi abandi bose barabizi aho bita Kani haro bita Brighton dusanzwe dukorana uvuga ko jewe mfise abahungu batatu ariko kandi ugiye kora impano zabo bose zirahagaze vraiment ntawo wagayamwe ariko nyene mfise n'abakobwa bashika kuri babiri kandi nabo muri abo nyene uravye bahagaze neza cyane ego nubwo nakubwiye ko umwe asa n'uri kunzira rero ariko turacyasenga Imana kugira ngaze Imana ngira ngo izobikora so rero vraiment twebwe turahagaze nka team ariko Joachim umuntu ashobora kubaza none bino bintu nawe urimo bino bintu mengo batako ushoboye ufise nk'ubumenyi bungana gute warabyize cyangwa n'ibya bintu umuntu agenda aratera umupira mwibarabara ejo kumva ngo ni umukinya akomeye bona byo biba afete diko mu buzima hari ibintu bibiri batandukanya abantu hari ibintu bibiri bitiranya nako hariho impano n'ingabirano biratandukanye ushaka kuba ufise impano mugabo udafise ingabirano rero je novuga ko ari nk'ingabirano nahawe n'Imana jewe navutse ndabikunda ibi bintu ndabikora ego nabitanguye nkiri muto cyane uretse ko hari n'ibindi bintu hari n'ubundi bumenyi nongeye ko bw'abansumbye ubumenyi kuko uretse n'ibyo nzi n'ubujewe ndaciga ajya hanyuma bavuga ngo abasineyase kuri iyi se abasineyase turi benshi ariko kandi umusineyase wa vrai abizi n'uvyiga buri munsi akavyigishwa buri munsi ikintu cyose ntushobora kuvuga ngo je ndi guhanga muri akavyigishwa buri ego ukuvuga ngo nubwo uba uri mu director cyangwa nubwo uri umuririmbyi abaririmbyi biyitira abaririmbyi ni benshi ariko umuririmbyi wa vrai n'uvyiga buri munsi
akavyigishwa buri munsi ukuvuga ngo urashobora kuba journaliste wa bien ariko ugomba kwiga ubujournaliste ya journalism yo nibindi bintu ukanashaka kungura ubumenyi ntihera kabisuguma ntihera urabona buri kintu cyose ro muri isi turimwo canke muri ibi bintu turimwo tugomba kuguma twigishwa rero uciye uvuga ngo je ngo ndumuhanga muri iki bawibeshe cyane kuko hejuru y'ubuhanga hari abandi bahanga bakuruta ego na hejuru yabo bahanga hari n'umuhanga rero ntibihera ndiho niwe wayadushoboje bino bintu Kevin imisi umuranye n'uno muhungu niki umaze kumwamurako Joachim Anthony sinovuga byinshi kuko byiboneka umengo ndiko ndamuhayagiza burya mu Congereza hari ikintu bita character na personality urashobora kubona character yiwe ukabona umengo irasanzwe ariko arafise personality ikomeye cyane abantu bakurikirana filime zacu nimba nawe uzikurikirana no gusaba ugenda uzirabe uraba ukuboko kwiwe it's something different arafise iyindigu arafise akandi kanovera ashira mu mafilme gatandukanye kubwanje novuga ko ari umuntu akomeye cyane cyo n'umugenzi akaba umukoca akaba umuntu dutahurana cyane mu bintu byinshi bitandukanye ameze nk'umuvandimwe ako bamugani nimba Keve ari Keve turiko turabona ukaba uvuga ati coach nawe yubahwe bikananye nuko no musore ashobora kuba ari umuntu fisi byatekeye byasanzwe nimba ntamubeshe uri umusore je yende umusore w'abana bangana ubu turi mwese umuntu avuga ngo ndi umusore w'abana aganuka makanyaga mwawe kazo ngo ndi umusore w'abana babiri nta kurige nturagira gutya ngo ugire uko wigenje hanze nifata muri byose Kevin mba mbona ivyo bintu atari ibintu vyiwe Kevin ni mukobwa yo kwegera wo kwiruka Prema ininja zinje kure uziti ninja urazi ndakubwire diko izo ninja zicu byarasha oya bon urazi ndakubwire burya tubayeho muri bwa buzima busanzwe ariko twizera mu mpano zacu tuba tumeze nk'inyoni ivyuka mu gatondo iguruka ija mu kirere itazi idafise icyizere yuko iza gushira ikintu ko ntumva iyi filosofi ushaka kuganisha nshaka kuvuga ko urabona kijya kintu wavuze discipline ari ikintu muri industry kitwa frame so iyo umaze gushika muri frame kanaka kavuga ati rero muri frame ndimwo reka mpagaciro abakobwa mpagaciro ikirori that will destroy your destiny urabona so kugira ngo ushike kuco wifuza hari ibintu bimwe bigutsitaza cyangwa gusamaza bisaba ko wirinda suko ngo ntakunda no ariko igihe nikiragera I respect myself and I know igihe nicagera zoronka umuntu kandi azobifasha nkuna ziyuko umusore akwa gusana professeur wo muri rakazado avyo mubona akari mubona ngo ntakuze nkawe niki mwaba uryo ruko ubona menga bo even babyita gute Congereza babyita gute echo ntacutse bagita kwite mu Congereza bande nanje navyibagiye so saho nashaka kugera mugane ko navuga uburyo mugane kari uko rero buri ko navuga n'amajambo y'ubwenge tukibuka umwe mu batangaje isi yasa n'uwerekana muri ya makarabi bavuga umunyabwenge so abantu bakwitega ibikorwa ubu bwavuga mugiye gukora nka mwebwe ku giti cyanyu canke murabandanya mukore ibisa n'ibiraka nabonye muri ango y'ibiraka gukorera abandi cyangwa director maybe nkeka bafise ijambo rimwe kuri ibyo bintu director ari umugambi wo gusohora ibikorwa byanyu nka mwebwe canke murabandanya mukorera abandi guhera mu ndwiza tuzotangura gukora uretse no kubandanya ahubwo twaratanguye
ni ukuvuga uno mwaka abantu barashobora kubona movie iwanyu kabisa iri hanze cyane. ni mu buryo bw'ama series canke izoba ari film ihera Amaseri tuzokora amaseries kuko niyo tugomba kwifokasinga usa cyane. ndamwunganire gato ya Major TV ni muhira burya kuba twabuze ati show mukobwa ari ya Dani mais c'est quoi l'amour ifime iwacu ifime iwacu turiko turakora kandi Adetenas team Major TV ni muhira kabisa ni filme iwacu mu bisanzwe nubwo tuyikinira muri ariko hari abantu bavuga bati turakeneye kubabona nyene ku gikorwa ciwaba atabandi bantu kivanze niyo mpamvu baravuze ati mu bintu byinshi abantu bifuza ndandi barashobora kuba nimba hari ahantu babakunze na hatoya bite mugabane bazokinyisha itanzo no mwaka baraza kubona ibikorwa byanyu byinshi kandi bitari bikeye reka duhereze mu tuntu n'utundi kujya aje umuntu aje muri fresh mbuga ngo no kugurura imiryango ejo tuzokora n'ibindi bintu byinshi ibikorwa uko bizogwa tuzogenda tubahamagara kandi ashaka kumenya ngo umuntu yitwa Keve mu gihugu cy'u Burundi ukunda ubuhe mukinyi wa Burundi mukinyi wa filme nkunda uvuga Stime ndamukunda kubera ko bamuvuga ngo turasa kandi twarakinanye filme sizeno ryawe aya ntanubwo mutse nawe umuzi Stime ndamuzi nati ico twari kuvuga ko turapa umunsi waheze twakoranye interview Stime ndamuzi nini yes twakoranye na filme sizeno ryawe kabisa mugaro igihe na Fro aba yasokoje mwe no kukuntu kwawe ya Stime umuntu nkunda personality yiwe umuntu yicisha bugufi ntiyibona buryo bwibone n'ikintu cya mbere tumudashika kure sari humble ari open so I like him bibaye ngombwa yuko featuringa n'umuntu umwe muri movie yoba Estime nyene niwe wumva mwakora twarakinanye Estime kandi n'ubu rero tumukuremo niwe muntu canke niyo team wumva wokinamwe n'umunsi kavuga ati wow kuri level yacu mu Burundi yakinye muri filime nziza canke mu canke ndakinanye n'umukinyi mwiza Estime twamukuyemo umukinyi mwiza bose ni beza ariko director yarede abakudika afatiye ku marango avutima wowe ukunda bose ni beza for baba bafite uburyo bakora mugani twavuga yuko bose banganya zako tuko turahuka bo I can say liberty kuko dukeneye filme aseni iri mu Congereza it will be great motabura kabisa ariko siko ngarusha abandi Liberty wamagara uyu musore kabisa je numva atyaye soke baratyaye ku rurimi no mu mutwe numva ari heza Liberty nawe nyene nkeka yuko ari umwe mu bantu bakunda abantu bameze mwe no kuvanye na acting yiwe kugira gute tukabona jo bundi bonetse muri nsoro cyangwa se n'ibindi bikorwa byinshi by the way cyangwa nawe ukamuhamagara mu gafeaturing why not shuka okay Joaquin ikibazo ni cyaki nde muntu uraba muri no film ukavuga ati kude shop ino film yiyo watu je hanze sinkunze no kujayo ko nimba dushaka kugira ahantu tugeze tube nka cya kintu ngo nguza gutera uburezi agirana Burundi nta nico muza arabwibanze umuntu kino bwo kwali ni batatu nanse kuvuga arugije ubwira umuntu ngo mu mentor ngo mu inspirator ubundi no muki mu idol ibintu nk'ivyo basanga menga ari abantu bayifata nko kubashira hasi cyane mu Burundi ngira umuntu ndabira no navuze basi umuntu wa appreciating ibikorwa byo kwavatiye abantu this man change this woman respect to him harabye mu mazina banditse ndavye impano kombina byose byose ukundande wemeranye jewe icyambere akunda abasore banje batatu oya Joaquin ko kuguma aho hantu tena dufata nk'ibishobisho aho twahavuye mugabo usangwa ariyo wa muntu umwe ariko sinibaza kwaza kubayo kuko ni nabantu bameze nk'abana bawe ureze navuze wa muntu agukuriye ko byanka byakora muri no filme y'u Burundi hariho bakuru bawe yabeshe wa muntu agukuriye mu bikorwa uvuga ati no muntu je mbona ari kitegererezo kuri benshi ninde kuri wewe
atanu uharubivo arahari gusa eh jewe narakunda kuraba filime y'umuvye yitwa Ico Burundi sinzi kumuzi ico Burundi kwita filime nzi ya mugabo yarakina neza cyane arakina neza kuko bo hariho n'undi mukobwa yitwa ninde yakinye mu myaka yaheze canke no bari carimo bo novuga ko unye ntakirimo neza ariko mukobwa vraiment naramukunda ukuntu akina yirabura so umukobwa yirabura gutya yitwa ninde umukobwa yitwa Ohole Ohole yakinye muri filime yitwa Murekatete ya mukobwa vraiment narakunda ukuntu akina unyumbwiye ngo murane nawe kuko ni mukobwa nahoze nipfuza gukorana nawe kuva kera cyane aho na filime nari namuciriye arayisoma maze kuyisoma aravuga ko twoyikorana muga ntibyakunze bivanye nuko yaciye aja mu kiriyo ico gihe rero narabajwe nuko tutakoranye rero uwo Hole jewe narakunda ukuntu akina vraiment yarafise acting yisangiye rero kuba tutashoboye gukinana ariko sindavyicuza bibaho uwo Ico Burundi nawe ngira ngo afise indoto zoko tuzokora yego uwo Ico Burundi yakinye filime yitwa Irondo filime yitwa Irondo yakinye uwo Ico Burundi nyene yakinye iyo ba Fredore barutse vuba ntayo batse yaho rica kuri RTNB iyo film yaraciye kuri RTNB yayibonye mu kati vraiment ni filime nzi umugaba azi kwactinga neza kweye yego ubaho umusaza hari hose baze ukakidukurikirana igikurikirana ibikorwa mva bwenge niyo filime yigeze kuraba mu Burundi kagutangaza jewe ikantangaza yo mu ijambo niyo kwande umugabo witwa muhungu bo yakinye umukobwa yitwa Nina ariko ikinigwa muri Eglise GGC ijya filime vraiment kuze kundi urwego kuze ku buhinga butangaje ku buryo novuga ko ndiko ndagera basi sindagera kuri bo ariko vraiment nayibonye rimwe mu ijambo ndaba ukuntu ikoze ndaba script yayo ndaba n'ama image yayo qualité d'image ndavuga ati filime vraiment mu Burundi niyo filime mbonye kandi sindabona iyi gusoza akantu kantangaje gatoya bwana Jonathan so kuvuga ko nteme ibiri kuravuga gusa natangajwe n'uburyo aba bantu mwirikwana badani bande menga mufise tugitwaye ko abandi bakinyi ba filime batanazwe hano mwe muba mwirabe ese bamwirikwana buri munsi ababera ndi wayo bandi ko atanu umwe numva muvuga no urazi gituma nuko we wambwiye jewe filime yanyespiye kugira ngo filime ikoze neza urabona nakubwiye kuko sinoca mvuga ngo filime ya Dani canke ya Abeli canke ya Naka nakubwiye iyindi ku mutima nanje karakantu nshishijemo siravuze ngo ngire impakari nibivuze ko tutabakunda vraiment bajya baradutanguriye n'abavye bacu kandi ego vraiment barabizi ariko nyene nakubwiye ngo hejuru yiki hari kindi so basore ndabashimire cyane wari umunezero kuyaga na mwebwe karibu kandi muri fresh ariko buryo umwe muri mwebwe nk'abantu b'abagabo abafise akantu ku mutima cyane yumva yobwira public canke abantu bariko baradukurikirana twe duca tuzinga intebe z'abashitsi mbere kwa Kevin merci ikintu nosaba abarundi urukundo habeho urukundo habeho ubumwe turacari hasi cyane industry wacu tutabeshanye yego turakora we try but turashika ku rwego izongera umunsi umwe filime y'umurundi agakora filime akayitegura nka budget ya 300 millions batije ya 300 millions ndayashoye muri movie
ubwo rwego twarushikako tuzotangura kuronka ama awards akomeye muri Afrika même no ku isi yose kuri rusange nitugire vision za hafi tugerageze kandi ivyo bizokunda ruko habaye urukundo hagati yacu iyo nashatse kubivuga bivanye n'umuntu yadukuriye aho no vuga ku muntu yitwa John K yarigeze kuorganiza yigeze gutumira abakinyi bose bo mu Burundi ndavyibuka yahamagaje yabyise gutemenga ari nka casting avuga ko akeneye gutoramo amatare arabahuza abakinyi bataka mbeho munsi biriweyo nuko ntigeze ndonka kanya ko kujaye ko nabibonye après ara selectiona ati abatugiye gukorana amafilme ariko vyahereye mu nkuru burya je nari muri groupe uko ari umugenzi wanje yigeze kujayo araba selectionné pako ata nimero ya telefone yari afise atangiye wanje bashira muri groupe kuva wabikurikiranira hagufura nje nari muri groupe urumva yahamagaye abantu babiri gusa mu bantu 50 bari 50 me naho babiri ntibigeze bakina urumva cya ndavuga ati why we ikintu bigenze uko aba nibo badukuriye nibo bakwiye kudusapotinga batube hafi nk'abantu nyene bageze kure muri film ariko nibo umengo nyene sinzi umva ico kintu kitabayeho mu Burundi turacari hasi rero twikosore cyane kuri ico kintu kabisa nibaza yuko Keve ni impanuro cyane cyane numva uburi uhaye bagenzi bawe ati nitwagira urunani tukagira ubumwe nka byakunda tuzogera kure cyane nta kandi kantu ufise wose aba cyane cyane kubona bine kuba birakeneye n'abantu bashiramwe amafaranga abantu bagwiza tunga kuko nk'ubu urashobora kufise impano mu ugasanga ntushobora kuronka za miliyoni majana ngaho uvuze even no kuronka n'imiliyoni 200 ngukora ka movie bikakugora mu ugasanga abantu bafise uburyo maybe bobushiramwe bino bikorwa bikagera kuca hakamo bo batera urazi ndakubwire diki imbere ya byose kugira ngo umuntu ashore miliyoni 100 nuko ababonye ati uwo muntu ashobora gukora iki nashobora kuzana amahera utaramwereka neza what you can really do umva icyo gira ngo kibe nitwaja hamwe akabamwe ubumwe idea ziwacu zikaja hamwe tugakora byibuze ikintu kimwe ciza ico kintu kizokugura imiryango y'ibindi bintu byinshi izo sponsor turiko turavuga tuzozironka ego ndabasabe naho nyene aho bari bashigikira impano z'abarundi urumva ama media sito ama media wanumva muri Buja FM avuga ngo hit connection ibiki tugerageze duhe na film kujya dushigikira umuziki na film nawo nyene ikintu ciza kandi ikintu cyane cyane yuko uravye no musa abarundi benshi bariko barakunda film nimba bariko barabikunda byanka byakunda nyene ababibakundisha babishiremo babishiremo nguvu hama n'Imana gusikomeze guhezagira nibagira vuba ikintu kimwe bashigikire Media TV impano ziwacu zimeze bien vuba cyane ishusho y'umukobwa season 2 izotangura kujako so nuko ariko ako kantu kishusho y'umukobwa rero sino nabarekura ntababwiye kano kantu aravuze ati mwarakopinze gute muvuga ngo muriko murazana ama creativity aho film yahitinze hano yitwa ishusho y'umuntu nange mukazana ishusho y'umukobwa kibanzo cyanze kigende direct kwa direct direct baracoburiye abantu biko no sinatuburiye abantu ya ko mamba hari ishusho y'umukobwa iratandukanye n'ishusho y'umuntu ugiye no kuraba afise ivyo yavuze nanje mfise ivyo navuze duhere kuri title yakwa gusa ishusho y'umukobwa ishusho y'umuntu none ntuzi ndakubaze akarorero ngaho onye kandaguha akarorero hariho inguvu z'urukundo hariho na filime yitwa hariho inguvu z'urukundo hariho na filime yitwa inguvu z'umutima canke inguvu z'amaraso none nimbabo barakosheje canke rero ishusho y'umukobwa mbona bajya bagiti baraje barambwira ngo uje gukosora ishusho y'umukobwa ishusho y'umuntu uje kuyikosora nawe ati ishusho y'umukobwa n'ishusho y'umuntu ntaho bitani ntaho bihuriye afite ubwiye kuraba twebwe bwari ubusuma jewe nanditse ishusho y'umukobwa kubera ko sinzi ko wakwirikiranye ibya voix off itangura ivuga ngo
ukuri n'ikinyoma nivyo biganje isi yacu bigatuma abantu benshi baharanira inyungu mu kumena amaraso y'inzirakarengane. Urumva rero ni ukuvuga ngo burya busuma jewe impamvu nayise ishusho y'umukobwa bwatanguje n'irya shusho n'umukobwa yagiye mu ishusho y'urukundo umuhungu abona ishusho y'umukobwa ko yambaye urukundo rwa nyago ariko indani mw'irya shusho y'umukobwa hari mw'iyindi. Urabona uvuga ko wabaye inspired ku ishusho y'umuntu kuvuga ngo Amede nawe yanditse ishusho y'umuntu agomba kwerekana umuntu icyari cyo mugaca yitwara muri systeme y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni Imana nanje n'ubusuma ibi bintu kwere birahuye muri content of course bishobora kuba bidahuye mugabo muri title uvuze yuko ishusho y'umuntu y'umukobwa ataco bisa wewe n'umuntu wewe n'umuntu ngira ngo umukobwa ariko ntabaye umukobwa mba umuhungu jene ufise impamvu ishusho y'umuntu y'umukobwa byegeranye umukobwa se umuntu umukobwa n'umuntu donatire n'umuntu ariko je wewe Amede yavuze ishusho y'umuntu muri rusange yavuze ishusho y'umuhungu avuga n'ishusho y'umukobwa ariko je nafuze ishusho y'umuntu umwe ishusho y'umuntu umwe ishusho ya Queen ishusho ya Jojo ishusho ya Angeli yabona rero apana ishusho ya Diko abo bose n'abantu reka tugire ikintu dusaba abantu turangiza ikiganiro yego Maybe urafise akajambo kamwe canke tubufise ku mutima na cyane ko mutangiye kugira n'abafana hanyuma turangiza hari icyo umva usaba abantu icyo umva basigira ni byinshi cyane ariko reka mvuge kimwe ni byinshi cyane ariko reka mvuge kimwe hanyuma reka nshimira abantu bakuyeho kwanza amamega ya Facebook y'indubu kuko ego kuko nk'ubu unye turiko turatamba tutirorera kari warashira ko film ugasanga abantu benshi bayishize kuri Facebook abadafise amamega ya Facebook abadafise amamega ya YouTube ugasanga ariko bayira muri Facebook ariko unye abakuye hajya amamega y'indwi kuri tubashimire cyane kuko abantu bose barakoresha YouTube unye ni bon unye turashira ko film ugasanga bariko barayiraba bariko baradusupportinga ubu wagize ico ciyumviro tumushimire cyane hanyuma reka ntira kamo rero ku bantu bariko baradukurikirana badushigikire baje gukora sabone kuri Major TV na cyane cyane ko ni TV iri kiraca ko impano zitandukanye kandi zisangije ishusho rero nukuri hanyuma ntera kamo namwe wangu akamo ndabatera namwe aba journaliste kuko nyene muze muribuka aba journaliste benshi bariko bibaza kuri muzike ku muziki ariko natwe turahari ajyama media tuwa ajyama radio rero nawe nyene je nk'ubu ibiganiro byinshi ndavyumviriza cyane ku maradiyo mugabo ndiko ndumviriza ibiganiro byinshi bihaca n'ibiganiro vya muzika abamizisho gusa abanyamuziki ni byiza cyane ko bani ikiganiro bashica abasineyati ikiganiro c'abasineyati natwe bakadutumira tukavuga impano zacu kuntu zubatse byo bari byiza cyane hanyuma banyene imitahe barabona ko natwe dukeneye support byo bavyiza cyane bakadusupportinga hanyuma natwe turi ready gukora ibishoboka byose kugira ngo duterura ibendera ry'igihugu kuko twebwe nitwe tuzomenyekana iki gihugu cacu uwumvise ubuhindi urumva filme urabona filme wumvise ijya na ni Nigeria urabona filme wumvise ijya ninde Burkina Faso se burya hari amafilme amafilme nukuvuga ngo ibihugu byinshi bizwi kubera ko nyene abamizisho abanyamuziki abanyamafilme rero natwe turashaka ko igihugu cyacu kucomenyekana biciye muri filme kumva Burundi ukabona filme byo bari byiza cyane wari umunezero kubakira yari Kevin mwumvise byinshi byiwe yari Joachim ndabashimira cyane abakunzi ba Fresh TV make your comment bya byiyumviro turacabikeneye na cyane cyane yuko dukora kubwineza n'inyungu yanyu turabakunda cyane ciao This is Flash TV. We shine to progress.